Mwaramutse mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro bica kuri chaîne yacu ya YouTube Pisco Entertainment and Media. Sangwa ikaze mu kiganiro cuno musi. Uwabateguriye iki kiganiro nkuko vyama ni psychologue. Muribaza muti imbega uyu musi twabateguriye ikiganiro kivuga kuki? Uyu musi twabateguriye amakuru adasanzwe, amakuru avuga ku mateka y'umwe mu bami batwaye igihugu cacu c'u Burundi. Mbega uyo mwami ninde? Uyo mwami yakoze iki mu mateka yiwe? Ni mukanya mu mwidonido rya kino kiganiro. Ukaba utaragira subscribe, fyonda kuri subscribe, ufyonde no kukazogera, uhejeje ugire partage canke share, ugisangize n'abagenzi bawe nabo bazohore babona ibiganiro bica kuri no chaîne yacu ya YouTube. Reka tumira amate gatoya turaje tubabwire uyo mwami yakoze amateka ninde. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze mu idonido rya kino kiganiro. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro kivuga ku mateka y'umwami Mwezi Gisabo. Muti imbega Mwezi Gisabo ninde? Mwezi Gisabo yavutse ryari? Mwezi Gisabo yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 840. Yari umwami wa nyuma w'i Burundi yigenga imbere yuko igihugu gikolonizwa n'Abadage. Yabayeho mu gihe c'ihindagurika rikomeye, aho yahanganye n'ibibazo vyinshi birimwo intambara z'imbere mu gihugu, ibitero vy'abacuruzi n'abacakara n'ubukoroni bw'Abadage. Mwezi Gisabo mbega akomoka hehe? Mwezi Gisabo azi nka Mwezi wa kane Mbikije yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 840, avukira mu bwami bw'u Burundi. Yari umuhungu wa Ntare wa kane Rutaganzwa canke Rugamba. Yatanguye gutegeka mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 850 inyuma y'urupfu rwa se wiwe. Ubutegetsi bwiwe bwahise buhura n'ibibazo kuko umuvandimwe wiwe Twarereye yipfuzaga gutegeka, akavuga ko ari we yarakwiye gusubirira se. Ivyo vyateje intambara y'imbere mu gihugu, ariko Mwezi Gisabo yatsinze Twarereye afashijwe n'aba prince nka Rwasha na Birori. Mu gihe ciwe Mwezi Gisabo yahanganye n'ibibazo vyinshi birimo intambara z'imbere mu gihugu, yahanganye n'ibitero vy'abacuruzi n'abacakara baturutse mu burasirazuba, harimwo n'ibitero vya Rumariza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 884, aho yatsinze izo ngabo zashaka kwinjira mu Burundi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 896 Abadage binjiye mu Burundi. Mwezi Gisabo yanse kwemera ubutegetsi bwabo, ariko nyuma y'intambara n'ubwumvikane buke yasinyanye nabo amasezerano ya Kiganda kuwa gatandatu ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 903. Yemera ubutegetsi bw'Abadage ariko agumana izina ry'umwami. Mwezi Gisabo yahanganye n'ubwumvikane buke n'abandi ba prince, harimwo Ndivyariye umuvandimwe wiwe, aho vyateje intambara hagati y'imiryango y'Abezi n'Abatare. Intambara zakomeje no mu gihe c'ubukoroni. Inyuma yaho mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 908
Mwezi Gisabo yararyamiye ukuboko rw'abagabo akaba yasubiriwe n'umuhungu we Mutaga wa kane Mbikije. Urupfu rwiwe rwabaye intangiriro y'abakoroni b'Abadage mu Burundi, aho igihugu catanguye kugabanywa no gushigwa mu maboko y'abakoroni. Mwezi Gisabo yarazwi nk'umwami w'ingenzi mu mateka y'u Burundi kubera kwigwanaho mu gihe c'ibitero vy'abacuruzi n'abacakara, guhangana n'Abadage no kugerageza kurinda ubwigenge bw'igihugu c'u Burundi, gukomeza umuco n'imigenzo y'Abanyarwanda mu gihe c'ihindagurika rikomeye. Amateka yiwe agaragaza uburyo ubuyobozi bw'ubwami bwahanganye n'ibibazo vy'imbere mu gihugu n'ibitero vy'abanyamahanga ndetse nuko bwagerageje kurinda ubwigenge bw'igihugu mu bihe bikomeye. Reka tugarukerize ikiganiro cacu hano. Ivyo nibike muri vyinshi umwami Mwezi Gisabo yakoze. Uwabashikirije kino kiganiro nkuko vyama ni Psychologue. Ukaba utaragira subscribe, fyonda kuri subscribe, ufyonde no kukazogera. Urabona ahanditse all canke tuti, uhafyonde kugira uzohore uba mu bambere babona ikiganiro kizoba kigiye kuri channel yacu ya YouTube Pisco Entertainment and Media. Ntiwibagire kugira j'aime, udusigire comment, utubwire uko ikiganiro wacumvise canke wagitahuye. Usabwe no kugira partage, ugisangize n'abagenzi bawe nabo bazohore baronka ibiganiro tubategurira. Abamaze kugira subscribe nabo muraba agaciro kuri jewe, ndabakurira inkofero. Imana ibakomeze naho ubutaha mu kiganiro kindi nk'iki. Thank you.